umugera wa coronavirus woba wariyadukije ukomotse mu gahungarema nk'uko vyanditswe biranavugwa n'abantu batandukanye kuno mubumbe canke n'umugera wakorewe muri laboratoire y'Ubushinwa. Nitwa Desire Barenga yabo. Iki ni kiganiro waruzi kuri Book Moon Global. Musabe kugira subscribe bikunze wosangiza n'abandi ugakanda na like. Dr. Li Mengyan uyu ni umushinwakazi umuhinga kabuhariwe mu bijanye n'imigera, virologue abitewe no gutinya igitsure c'abategetsi b'igihugu ciwe vyamubereye ngombwa ngo ahunge igihugu c'Ubushinwa. Kuki yahunze kwa 31 Kigarama, Dr. Li Mengyan uyu mu biologiste w'umuhinga kandi w'inararibonye mu bijanye n'amavirus yahawe n'umurongo igikorwa cyo kugira ubushakashatsi ku mugera ufitaniye isano na SARS. Bari batanguye kwikeka ko buriko kwiragira mu bantu. Li Mengyan amaze kugaragaza igwirirana yo ku rwego rwo hejuru y'uwo mugera yategetswe n'abamukurira kumiribanga no kugaba cyane. Ibi yabivugiye mu kiganiro yatanze kuri televiziyo y'Abongereza ITV. Umukoresha wiwe yamubwiye ko hatabaye kugaba bogize ingorane kandi ko bozimanganijwe kuri no mubumbe. Li Mengyan yaciye afata ingingo yo guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu niwe yemeza ko afise ibimenyamenya simusiga ko uyu mugera wa coronavirus utiyadukije, ahubwo nyabuna wakorewe muri laboratoire y'Abashinwa mu gisagara ca Wuhan. Ukuvuga ko uyu mugera wazananye mu kaguriro kamwe ko muri ico gisagara nyene, ngo nta kindi biri uretse kubibihimbano gusa, nta kindi biri cyo ni ibinyoma ataho bihagaze atanaho bishingiye. Uyu kubera yuko yaramaze kumenya ibanga ry'uno mugera uko wakwiragijwe ukorewe muri laboratoire, yaratewe ubwoba n'abantu batandukanye mu butegetsi nk'uko yashishikaye abivuga, afata ingingo yo guhunga ico gihugu kuko yaragiye kugirirwa nabi. Igihugu c'Ubushinwa ntako kitagerageje kugaragaza kuzimanganya ya majambo yerekana yuko uno mugera woba wararemwe n'abana b'abantu, kugerageza gutangaza hirya no hino kuno mugera wakomotse muri chauve-souris, wakomotse mu gahungarema. Ariko kandi uretse n'uwo mushakashatsi adasanzwe w'umushinwakazi, hari undi mugwi w'abashakashatsi b'Abafaransa wemeza ko uyu mugera woba warakozwe ku bushake ukorewe muri laboratoire. Uyu mugera ukwiragizwa ku isi kumbure ngo urangize ikiremwa muntu, utungisha inganda zikora imiti, wongera ugabanya umuvuduko w'ihindagurika ry'ikirere. Ivyigwa vyakozwe n'abashakashatsi batanu b'Abafaransa biranatangazwa mu kinyamakuru Medicine Science. Dr. Etienne Decroly umuhinga mu vy'imigera mu kigo CNRS akaba ari muri abo batanu yemeza ko ibivugwa ko uyu mugera woba warasohotse muri laboratoire bitewe no gusamara bishobora kuba ari imwe mu nyishu zitandukanye zo kwemezwa. Iyo nyishu ntiyokumigwa nk'uko abivuga. Impamvu ngo nuko nimba tuzi ko uyu mugera ukomoka ku gahungarema, ntihabayeho kwerekana neza uko uwo mugera wavuye mu gahungarema ico waciyemo ngo ugere mu muntu. Kugakoko kandi twavuze mu gice cyambere cya kino kiganiro kitwa pangolin, bakeka ko uwo mugera woba warakomotsemo hamwe vyoshika agahungarema kakaba kera kuri ico kibazo. Aba bashakashatsi basanze atasano na rito akagakoko gafitaniye n'uwo mugera, bisigura ko amahigwe menshi ari uko umugera woba wararemewe muri laboratoire canke wakomotse ku gahungarema. Ngo birashoboka mu gihe abashakashatsi boba bari mu bikorwa vyabo muri laboratoire vy'ubushakashatsi, bakaba bariko barakora ubushakashatsi budasanzwe ku gahungarema, hama babonamo uwo mugera. Uyu mugera ushobora kuba warazigamiwe muri laboratoire ubitswe mu bikoko, abashakashatsi bafise ihangiro ryo kumenya uko kwiragira. Ngo kumbure ntiwakorewe kuba ikigwanisho biologike, ariko ubwoba bwari ubushakashatsi gusa bwakozwe kugira ngo habeho gutahura uko iyi virus ikora. Nk'uko vyoba vyaragenze mu myaka y'1967 mu Budagi no muri Serbia, aho hateye ikiza c'umugera wa Marburg wamaze ikiringo gito ariko wahitanye abantu benshi. Uyu mugera ushobora kuba waratorotse muri laboratoire igihe abashakashatsi bariko bakorera ku nkende zirwaye zashorerwa mu gihugu c'Ubuganda. Ibi bishikana abantu batandukanye kukugira amakenga menshi ku nkomoko y'uyu mugera. Bamaze kugira amakenga, ubushakashatsi bwo kurondera ukuri ntibusigara inyuma, dusigaje kurondera kumenya nimba ko uyu mugera woba warakozwe n'umwana w'umuntu, nirihe hangiro nyamukuru ryabimuteye koko. Uyu mugwi waremye ikiza twumvise uko bivugwa ko catikije inganda hirya no hino, washaka gushika kuki koko. Gusa bimwe mu byo tumaze kumva nuko uwo mugera utakwiragiye mu bantu kubw'ubushake, wabaye butoroke abashakashatsi mu bikorwa vyabo uraheza urakwiragira. Bibaye biri gutyo ntaco vyoba bikimaze kurondera impamvu uyu mugera wakozwe. Ariko
reka turondere turabe nimba uyu mugera warakozwe ku bushake kandi ukwiragizwa ku bushake, tumenye ivyo abana bariya babivuga ko na cyane cyane kwihangiro ico gikorwa kigamije kuri no mubumbe, nimba koko warakozwe ku bushake bw'umwana w'umuntu. Nirihe hangiro nyamukuru, kwari kugira ubushakashatsi bisanzwe canke yarafise ico yashaka ko akorera ikiremwa muntu? Mbega cyo bacari ciza canke kibi? Nimugumane na Bokimuntu Global, Jenny Twarezire barenga yabo, mukore subscribe naho butaha.